Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Fidel Niyongabo abaramutse. Mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi. Mwaramutse Fidel cyahereye kuri inkuru ku Rwanda. Ikigo Lentos Foundation cyo muri Leta Zunze za Amerika cishinze guharanira agateka kazi na muntu n'ubutungane ejo ku munsi wa mbere cyatangaje ko carungikiye urwandiko ubushikiranganje bw'imigenderanire hamwe n'ubw'ikigega ca leta hano muri Leta Zunze za Amerika gusabira ibihano abategetsi babiri b'u Rwanda ku kibazo ca Paul Rusesabagina. Abo bategetsi ni umushikiranganje w'ubutungane w'u Rwanda Johnston Businge hamwe n'umukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Ribe Colonel Janot Ruhunga bagirizwa kugira uruhara mu guhungabanya uburenganzira bwa muntu kuri Paul Rusesabagina kuco ico kigo cise kumunyuruza kwabaye mu kwezi k'umunani umwaka w'2020. Ico kigo cyatanze ivyemeza vy'uko abo bategetsi babiri bashobora kandi bakwiye guhanirwa kuba baranyuruje Rusesabagina kandi ko barenze kubiri n'amategeko mpuzamakungu akingira abantu bose kugira ntibanyuruzwe. Ikigo Lentos Foundation cyavuze ko urwo rwandiko kandi rwarungikiwe abategetsi b'Ubwongereza hamwe n'ubumwe bwa Buraya kugira ico bakoze ku ruhande rwabo mu gufatira ibihano abo bategetsi. Ikigo Lentos Foundation carungitse ivyo birego mu kwezi kwa gatanu itariki ya 18 umwaka w'2021. Akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa mbere kasavye Republika ya Centrafrica hamwe n'izindi nteko zigwanira muri ico gihugu kurinda umutekano w'abasirikare bajejwe kubungabunga amahoro n'umutekano. Ariko ONU ntiyatomoye izo zindi nteko, ariko bisa nuko abadomwa ko urutoki ari abasirikare b'u Burusiya bakora nk'abariko baratanga inyigisho za gisirikare ku nteko za Centrafrica. Akimye ku izina ryiwe rigaragara yabwiye itorokanzo kw'inteko za ONU zo mu mugwi wa MINUSCA zikuze guhura n'ibibazo hamwe n'ibitero by'ibimenyeshamakuru biri mu gihugu. Washington, Ijwi rya Amerika. Abategetsi muri Pakistan bavuze ejo ku munsi wa mbere ko abantu hafi 51 bapfuye, abandi barenga 100 barakomereka mu isanganya rya gari ya moshi zagonganye mu ntara ya Sindh iri mu manuko bw'igihugu. Abategetsi bavuga ko abantu barenga 1400 bari muri izo gari ya moshi zibiri. Umushikiranganje wa Pakistan ajejwe kumenyesha makuru Fawad Chaudhry yavuze ko hakiri kare kuvuga icyatumye iryo sanganya riba, ko ryoba ryatewe n'ivyuma bishaje canke gusamara kw'abadereva, ariko amatohoza ngo aracakorwa kugira bamenye icariteye. Leta Zunze za Amerika yarongeye kwiyemeza ko izoshika ku ndunduro yo kumenya amamuko ya COVID-19, yagiriza Ubushinwa ko buriko burasamaza amashirahamwe mpuzamakungu buyemeza uko bubona ibiba ku isi. Ejo ku munsi wa mbere umushikiranganje wa Amerika w'imigenderanire Anthony Blinken yabwiye umugwi w'abashingamateka ba Leta Zunze za Amerika ujejwe ibibazo by'imigenderanire n'ayandi makungu ko Ubushinwa butariko buratanga umuco ku mamuko ya coronavirus. Umushikiranganje Blinken wa Amerika yavuze ko Amerika yiteze kumenya nimba uwo mugera wavuye muri laboratoire canke ari kiza ciyadukije. Ishirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bw'isi gishinze kugwaniriza umwasi hamwe OTAN ryavuze ko ritabona ko leta ya Afghanistan hamwe n'abasirikare bayo bazoshobora kwiba ko igihe abasirikare ba nyuma ba Amerika hamwe na burunani OTAN bazoba bavuyeyo bose. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ingingo yo kuva muri Afghanistan ishobora kuzogira ivyo yonona, hari imbere yuko abonana n'amategetsi bo mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi na presidence ha muri Leta Zunze za Amerika. Alois Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi, amakuru yo mu biyaga binini.
umwe mu migambo ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi CNL uvuga ko n'inyuma y'amatora yo mu mwaka wa 2020 ubandanya gutotezwa. Uyo mugambo ari kuvuga ko witeguriye guhiganwa mu matora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ategekanijwe mu mwaka wa 2025. Umugambi turabandanya gukora ibikorwa byacu nyende nabi kuko turaguraguzwa, amapermanence yacu aguma yononwa yandi akabomogwa, intwaro cyagire ikikora kugira ngo abakora ibyo bahanwe. Uyo n'umukuru w'umugambi CNL Agathon Rwasa. Mu Rwanda abanyarwanda 28 barokotse genocide y'abatutsi bari mu bihugu bitandukanye by'Uburaya na Amerika basaba leta y'u Rwanda kubungabunga umutekano wa Aimable Karasira yapfunzwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gutoza ibyaha RIB. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umwe mu migambo ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi CNL uvuga ko n'inyuma y'amatora yo mu mwaka wa 2020 ubandanya gutotezwa. Uyo mugambo ariko uvuga ko witeguriye guhiganwa mu matora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ategekanijwe mu mwaka wa 2025. Mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije Agathon Rwasa, umukuru w'umugambwe CNL atangura avuga ukuntu umugambwe wiwe wifashe muri iki gihe inyuma yaho utsindiwe amatora yo mu mwaka wa 2020. Kumbure ibyo gutsindwa by'amatora ibyo tubireke kuko nta gutsindwa habaye amatora amajwi yaribwe, mugabo ibyo tubireke si byo biduhagishinga. Umugambwe turabandanya gukora ibikorwa byacu nyende nabi kuko turaguraguzwa, amapermanence yacu aguma yononwa yandi akabomogwa, intwaro cyagire ikikora kugira ngo abakora ibyo bahanwe cyangwa babibazwe. Abantu bacu barahihitanwa bagafungwa gasaki mugabo ivyo nibwo buzima kubera yuko kumbure demokrasi tutayumva kumwe n'abatwara igihugu. Abo muvuze ko abomora amazu yanyu mwebwe mu mugambwe CNL murabazi murabashikiriza utetse kubashikiriza ubutegetsi bonyene ubwabo bisanzwe ko amategeko yubatse iyo umuntu asa abomore canke agaturirirwa naho umuntu yoba atari hafi abajejwe intwara abajejwe umutekano babwirizwa kugira ankete bakamenya ingene vyageze abikoze bagafatwa bagahana. Mugabo twebwe birakogwa niyo uvuze uti turikeka banaba eka ahubwo bavuga bo baca bivugira ibindi byo kwerekana yuko umenga nta ngorane zihari, bikerekana yuko mu by'ukuri ababikora baba bazi n'ubwo baruka rwabo barukingira ikibaba. Hanyuma uretse n'ibyo hariho n'abagiye bafungwa no guhakarorero hariho nk'abantu bapfunzwe inyabiraba umwaka wa 2019. abo bantu bazira ko bagiye kurarira ingoro ko twamenye ko igomba gusamburwa, mugabo aho gufata bagiye kuyibomora abo bantu bapfunzwe nibo bayibomora nibo bayituriye, kandi abapolisi bari hasi atagakintu bakoze kugira ngo bazitire kandi bari babizi. Abo bantu urubanza aho kuruca ngo barutumbereze gushika no munsi bavundiye mu munyororo. Aha rero naguma ndakubwira yuko ni ingorane nini cyane ko ngaho iwacu ubutungane buba ico abatware bashaka. Muba mwibaza cyane muzi ico bakiri inyuma y'ivyo bikorwa bibi bikorwa nabo muvuga ko ari abansi mugambwe banyu? Imvo bashaka nuko umugambwe uzimangana nta yindi no gutera ubwoba abantu kugira ngo ntibitabire ibikorwa by'umugambwe baje mu mugambwe wonyine w'ubutegetsi. Niko bimeze kandi iyo ngeso si y'uno munsi, ni ingeso yamyeho muri politike y'u Burundi kuva Burundi bugira imigambwe abari ku butegetsi bama bashaka ko abandi bose baceceka bakabaho bonyine. Mu minsi heza haratangajwe amakuru avuga ko hari abanywanyi b'umugambwe CNL bariko barinjira ku bwinshi umugambwe uri ku butegetsi. Ayo makuru ni mbere yabavuze ko bwinshi no kuvuga bangahe. Ubu mu Burundi ufashe umuntu umwe canke babiri binjiye mu mugambwe mu gihugu cose kirimo abantu 12 wovuga ngo hinje abantu benshi ari bwinshi. Hirya y'ejo mu Rutana haraba abavuye muri CNDD bashika batanu binjiriye rimwe muri komine Mbinga Kayove. None ubu twoca tuvuga ngo abasendede ngo bahereye ngo muri CNL. Nibaza ko ari imvugo ya propaganda bakoresha ku bisanzwe ko umuntu yoja mu mugambo ucanke uriya n'ibintu bisanzwe. Twe turubahiriza uburenganzira bw'umwe wese, niyo mpamvu twe ntawe dushira ku igitsure canke umugozi kugira ngo aje mu mugambwe. Mugabo bo bakoresha iterabwoba bakakoresha ibinyoma babesha ngo ibyo bazobaha, mugabo nabiko ngo bagiye bakurikira ayo marongo tubona umenga ntavyo barose kiretse ko babahindura ababisha bakaja gukora ibibi gusa. Tukivuga ukuntu umugambwe wifashe mu myaka iri imbere nk'ine aho hazaba ari mu 2005 umugambwe wanyu
uzovyitwaramwo gute waratangwe gutegura ayo matora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka twebwe icyo twemera nuko tuzoja mu matora uko tuzojamwo tuzobihabwa nuko ibihe vya politiki bizoba vyifashe mugabo twizera yuko tuzojamwo dukomeye umugambwe CNL uri imbere nk'uko n'uyu munsi uri imbere kuko muri CNDD-FDD yego kubera biganje baburabuza abandi bashaka kwibaza yuko ari umugambwe ukomeye mugabo umugambwe ukoresha igikenye burya uba ari umugambwe utagira inguvu na buhoro buhoro mugabo twebwe barimwo uko bari kose nawe umutima baza gushaka kwabo nta gitsure tubashirako nta gahato tubashirako kandi icyo duharanira bose baracyumva ntiduharanira amaronko duharanira iteka ry'umurundi n'umurundikazi uwo ari we wese ivyo rero n'abasende David ubwabo barabibuze bari muri uwo mugango bari muri ubwo butegetsi abo bose turazi yuko bazoduhunda amajwi hanyuma tukatabuka n'itsinda mu mwaka wa 2020 hariho igice c'umugambwe Iprona cari cabashigikiye abo bantu muracari kumwe canke mwarabavanuye twebwe abadushigikiye bose turacari kumwe kuko intumbero idacari yayindi agateka k'umurundi n'umurundikazi ntiturahinduka kandi ntituteze guhinduka rero abadushigikira ahubwo abantu ko bazokwiyongera kuko uko buca uko bwira niko babona yuko urwo rugamba twiyemeje ko ari urugamba rwiza ko ari urugamba rw'ubupfasoni uwo ari we wese yumva ko abwirizwa gushigikira kugira tero yuko Burundi bwova muri izi njyane bwamyemwo turako Burundi bwoheba nabwo bugahaguruka mu by'ubutunzi mu by'imibano n'ibindi tugarutse ku byo mwashirije ko urwaruka rw'umugambwe w'ubutegetsi urabuje urwaruka rw'umugambwe SNL cyo kwiyamamaza mu matora mu 2020 hariho n'ayandi makuru avuga ko n'ubwo rwaruka nyene nagwo nyene rwakoze amabi naho yobatangana nkayo ariko nagwo nyene rwakora amabi amwamwe ayo makuru mwe muyavuga kwiki Jesse nibaza yuko hari ubusenere yashobora kwiha kugirira nabi uyu wundi kuko ubwa mbere na mbere hoho nubwo tuba wakoze icaha barakikwegekako urumva ugikoze hoho ko boca bagucira urwa Pilato ni hamwe nyene ubwo tukatagutorera abasenere twaranzwe no kwitonda iyo hatabuko hoho yaho hoze badusotora kwa kugira barabe ko botumarira mu minyororo rero noshimira abasenere kuko barihanganye barigumya barifata ntibemera agasotoro ngo bagwe mu mutego wabo ariko barasotora nico no bivugako Agathon Rwasa umukuru w'umugambwe SNL murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika murakoze namwe kuri akanya mwadukije urakoze Frederic kuri ico kiganiro Abanyarwanda 28 barokotse genocide y'abatutsi bari mu bihugu bitandukanye by'Ubureya na Amerika basaba leta y'u Rwanda kubungabunga umutekano wa Aimable Karasira yapfunzwe n'urwego rw'igihugu rujeje gutohoza ibyaha RIB n'itangazo ryashizwe ahagaragara ejo ku munsi wa mbere bavuga ko batewe impungenge n'ubuzima bwa Karasira igihe cyose ari mu maboko y'inzego z'umutekano za leta umwe mu bashize umukono kuri iyo baruwa Philipo Basabose umucika cuma akaba n'umwigisha muri kaminuza muri Canada yabibwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana icyo dusaba leta y'u Rwanda ni uko ubuzima bwa Karasira muri iki gihe yatawe muri yombi bwabungwabungwa cyane cyane ko tuzi ko arwaye yarabivuze ikindi kandi ngo ntawutinya ijoro atinya icyo barihuriyemo Kizito yarafashwe igihe tugitakamba tutese noneho afatiwe iki nta minsi 3 yashize twumva ko yapfiriye muri kasho ibi byose rero biri mu gutuma tuvuga tuti ibyo ari byo byose ubuzima bwa Karasira bubungwabungwe uko bukwiye umuntu ashobora kuvuga tese ibyo ngibyo muri itatsa muragira gute abarescape icyo turaje shinga twabujijwe ni ukubaho nicyo kibazo twagize muri 1994 n'ubu ngubu nta kindi dusaba turasaba kubaho iyo uvuga ngo abarescape iyi baruwa yashyizweho umukono n'abantu 28 muravugira abarokotse abacitse ku icumu bose cyangwa se muravugira igice kimwe muri bo gishyigikiye Aimable Karasira nubwo nta manda y'abarokotse dufite bose ntaho bigeze bandika bose ngo bavuge bati nimutuvugire ariko nka bamwe muri bo igihe tubonye umwe muri twe
uri mu kibazo, ni uburenganzira bwacu uko tukivuga, nta manda y'uwo ari we wese dukeneye. Itangazo mwashyize ahagaragara rigenewe leta y'u Rwanda, kuki mutandikiye urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ko ari rwo rwamufashe rukinamufite kugira ngo murusabe kubungabunga ubuzima bwe? Kubera iki mwahisemo kwandikira leta y'u Rwanda? Abo bamufashe nabo bahagarariye leta y'u Rwanda, ariko ikidutera impungenge cyane cyane ni n'uburyo yafashwe. Karasira ajya gufatwa, twabonye kampani yari imaze igihe kuri social media kandi ikorwa n'abantu bari mu butegetsi cyangwa se bari hafi, bari mu binyamakuru biri hafi ya leta. Ibyo rero byose bituma tuvuga tuti leta nibungabunge ubuzima bwa Karasira. Urebye ku condition ze de santé, nta mpamvu tubona yo kumugumisha mu munyururu, ntaho yenda gutorokera, nta bimenyetso yenda gusiba. Niba ibyo abamutanze bavugaga ari byo koko biri bushyirwe muri dosiye ye, nta mabanga afite, ibyo yabivugiye ahagaragara ntabwo yenda kubisiba. Nta mpamvu rero yo kumushyira muri situation ishobora gutera ikibazo ku buzima bwe kandi ashobora kubazwa ibyo abazwa ari hanze. Filipo Basabose, umucikacumu ukaba n'umwigisha muri kaminuza muri Canada, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Ndabashimiye nanjye. Ku ruhande rw'ishyirahamwe Ibuka riharanira inyungu z'abarokotse mu Rwanda, Naftali Aishaki, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka, yavuze ko umucikacumu ahakana jenoside akwiye guhanwa birenze kurusha ubundi wese yobikora. Yavuganye na Veniste Nshimiyimana. Abonye ririya tangazo narisomye nsanga itangazo ridafite ishingiro, ridafite ireme, kuba abantu bicara, abantu ugira utyo ugasanga hari umuntu umaze n'imyaka kuva mu 2000 mbere yaho cyangwa na nyuma yaho gatoya, umuntu udaheruka mu gihugu, umuntu wahunze, hanyuma uyu munsi akaba ashaka gutanga amabwiriza, ashaka kuvuga uko ifunga n'ifungura ryagenda, asabira uburenganzira umuntu umwe wafunzwe akurikiranweho kuba yarakoze ibyaha yakoreye ku mugaragaro, isi yose ikabikurikira, birenze kuba ari ibyaha bikorewe mu ruhame. Ni ibintu Karasira ibyaha yakoze, ibyaha akekwaho, ibyo akurikiranweho, ni ibintu yakoze ku buryo bweruye, abikorera ku mugaragaro. Abantu bose n'aba bavuga bandika barabizi, ntabwo bakwiye kuba bahindukira ngo bavuge ngo bafite impungenge ku ifungwa rya Karasira n'ifungwa ryakurikije amategeko. Mu by'ukuri iyo ugiye kureba kuva icyo gihe, imyaka yose ishize, muri gereza z'u Rwanda hamaze gucamo imfungwa nyinshi. Muzi ko hari n'igihe hari mu magereza yose hari imfungwa zirenze 120. Izo mfungwa zose uburenganzira bwazo bukubahirizwa. Uyu munsi ni impamvu, ni ikintu kigaragaza yuko hari impamvu yindi biri inyuma, kuba abantu 28 bicara bakagira impungenge ku ifungwa ry'umuntu umwe kuri abo bandi bose bafunzwe. Usanga ari ibintu 1, 2, 3 bigahora bigaruka, biba bigaragaza ibindi biri inyuma, ibindi abantu bahuriyeho nk'itsinda ry'abantu, kurenza yuko baba bafite impungenge ku ifungwa ry'umuntu nyirizina cyangwa ku burenganzira bw'umuntu. Ariko bo baravuga ko bamutabariza nk'umwe muri bo, nk'umwe mu bacikacumu, kugira ngo ubuzima bwe bubungabungwe. Ntabwo bavuga yuko atakurikiranwa mu gihe hari icyaha akekwa ko yarakoze. Murakoze. No, ku
kumutabariza nta shingiro bifite, kuko umuntu uwarokotse jenoside, umunyarwanda nk'abandi, umuntu wese ukekwaho ibyaha, hari uburyo abakekwaho ibyaha uko bafatwa, uko bakurikiranwa bafunze, uburenganzira bafite ni bumwe kuri bose. nta muntu ukwiye kuba hari umuntu asabira uburenganzira nkaho amusabira uburenganzira burenze ubwa abandi bakoze icyaha kimwe cyangwa abandi bafite n'ibindi byaha. Hari uburenganzira, hari ibireba, ibigenerwa, niba ari ubuvuzi nk'uko bavuga, umuntu arwaye ntabwo ari we wenyine, hari n'abandi barokotse jenoside yakorewe abatutsi bakoze ibyaha bakabikekwaho, bakabikurikiranwaho, bagafungwa kimwe n'abandi bose. Ufite uburwayi muri gereza agira uko yitabwaho, ariko ntabwo abantu bakwiye kongeraho kumera nk'abamusabira uburenganzira burenze ubw'abandi, cyangwa ko yagira umwihariko udasanzwe. Abakekwaho ibyaha bakwiye kuba bafatwa n'abandi, nta mwihariko ubundi ukwiriye. nkamwe mu muryango Ibuka, iri pfobya ryitirirwa abarokotse jenoside musanga rituruka kuki? Murakoze. Icyaha cya jenoside gifite ubusobanuro. Jenoside yakorewe abatutsi haba mu mategeko, mu mitegurire yayo, byose ni ibintu bisobanutse byanditse. Ariko noneho iyo uvuze ngo uwarokotse jenoside we ntakwiye no kuba arindira ibyanditse aha na hariya. Ni ibintu byamubayeho, akwiye kuba bizi akabivuga uko biri, nta kubica ku ruhande, nta kubipfobya, nta kubiha. Akwiye kuba yumva ari ijwi ry'abe bagiye, akavuga uko bagiye. Igikwiye kuba cyumvikana, uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi ufata uruhande, ufata icyemezo cyo kuyoba ku buryo bukabije ku rwego rwo kugeraho ahakana agapfobya jenoside yakorewe abatutsi igatwara ubuzima bw'abarenze miliyoni, akwiye kuba ahanwa bikurikije amategeko nk'undi wese. Naftali Ahishakiye, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Ibuka, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe. Dushimire Venuste Nshimiyimana kuri ivyo biganiro. Mu Burundi ishirahamwe Semabu rivugira abagwayi ryakira nabi umugambi wa leta wo kuduza igiciro ku gakarata abatishoboye bahora bikorako mu kwivuza. Ni nyuma yaho inama nshingamateka y'u Burundi yemereje integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi, tugiye gushikizwa na Desire Hatunyimana ari Kigali mu Rwanda. Kwigenekerezo rya 14 kuno kwezi kwa gatanu umwaka 2021 turimwo, umushikiranganje ajejwe ubutunzi yararamutse yitaba ubutumire bw'inama nshingamateka. Umushikiranganje Domitien Ndihokubwayo yari yagiye gusigura abashinga amateka biri mu nteguro y'itegeko rigenga amafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka 2021 ushira 2022. Mu gisata kijanye n'ivyo kubungabunga amagara y'abantu, vyibonekeje ko agakarata kahora gakoreshwa na bamwe mu Barundi bafise amikoro make mu kwivuza. Leta y'u Burundi ifuza ko koduzwa kakava ku mafaranga 3,000 vy'amarundi. Bamwe mu bashinga amateka bakiriye nabi ico cifuzo ca leta y'u Burundi. Kamwe ikava ku 3,000 kaja ku 2,500, no kuvuga yoba yongerekanye inshuro 833 kwijana. Iyo disproportion mwumva biteye ubwoba. Igituma batuza amafaranga kuri aba barindi, kuri abantu bato kandi iriko barakora umwanya wose kugira turonke ibyo dufungura, bagaca babongereza amafaranga kuri kandi bayikeneye bose. Ayo mafaranga ntiyoshoboye kuva kuyandi maribrike derosete. Ibitabujije ariko kwiyo nteguro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza yemezwa. Ntibwakeye kabiri uburongozi bw'ishiramwe Semabu rivugira abagwayi mu Burundi yerekanye amakenga, rishikiza ko igiciro leta yifuza gushinga ku gakarata kiza cunyura ubuzima Barundi babayemwo. Sylvain Habanabakize avugira Semabu mu kiganiro n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika avuga ko n'igiciro cyahora
kitahora corohereza abagwayi batari bake. Amakenga dufise kandi tuvuga ko afise ishingiro nuko ugerageje kuraba naje amafaranga 3,000 yari ngorane kugira abantu bayaronke, si bose bayaronka. Rero tukatwibaza ibibazo duti mbega uwahora abura amafaranga 3,000 yo kuroka agakarata azoronka amafaranga 500 canke 1,100. Ayandi makenga ya kabiri tuca tugira nukuntu leta izotandukanya umuntu afise ubushobozi bwo kuronka amafaranga 25,000 n'uzoronka 100,000. Rero tugatumana ko bizogira ingaruka mbi ku magara y'abantu na cyane cyane ko bahora bakoresha abakarata. Iryo shirahamwe rivugira abagwayi mu Burundi ridashimishwa n'iduzwa ry'igiciro cy'ago gakarata ko kwivuriza ko risaba leta y'u Burundi kuronderera handi amafaranga yo gukoresha. Sylvain Habanabakize avugira Semabu. Rero icyo dusaba leta nuko yoba irabangira kuri iyo ngingo, leta ikaronderera handi yoduza amafaranga yo gukoresha mu kigega, ikarondera mu kindi gisata ariko itaraje mu gisata cy'amagara y'abantu. Iyo dusaba leta, hambye dusaba abora bashaka akarata nuko bobangira bakarindira bihanganye, kumbure bitwo turavuga leta izo bikorerako ngo baramo ubutunzi buri mu miryango. Twasaba ko ijya ngingo batoyemeza. Umushikiranganje ajejwe ubutunzi aratahura ibisabwa n'abamwe mu bashinga amateka n'ishirahamwe Semabu rivugira abagwayi mu Burundi. Umushikiranganje Domitien Ndihokubwayo yashikirije ko leta idafise intumbero yo kunaniza birongoye, agasigura ko igiciro ca kera kuri ako gakarata kam catumye leta igira gahombo mu myaka iheze. Aha rero ikarita kam basanze muri uyu mwaka uheze no gukurikira imbere yaho tumaze kugira amariyere y'imiliyaridi 21 ku kuvuza abantu biciye kuri kanya gakarata. Byumvikana yuko dutegerezwa kurondera mekanisme de financement iri efficace durable ituma n'abatishoboye bavuzwa kamere ndetse n'abishoboye bavugwa. Dutegura kugira ngo turemere uyu canke turemure ururiya, dutegura kugira ngo ubuzima bw'igihugu bw'abenegihugu muri rusange ushobore kugira intumbero imeze neza. Iyo nteguro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka uza imaze kwemezwa n'inama nshingamateka yongororijwe mu nama nkenguzamateka kugira nayo iyemeze canke yihakane. Mu kigabane kijanye n'igiciro c'agakarata kam, iyo nteguro itomora ko abari mu bukene buzura inzara bazovuzwa ku buntu, abari hagati na hagati bakazosabwa kugura ako gakarata ku 25,000, abifise nabo bakazokagura 100,000 vy'amafaranga y'amarundi ari nka hamwe atagihindutse muri iyo nteguro y'itegeko. Ako gakarata kam kahora gafasha abarundi kwivuza, kahora ku giciro c'3,000 by'amafaranga y'amarundi. Leta yahora irihira umugwayi 80% mu gihe umugwayi yahora yirihira 20% yayo yivurijeko. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka